amahoro y'Imana n'abantu, amagara meza n'amafaranga bibasage. Niyo mdishanjima nije tugiye kubana muri kino kiganiro ibanga ry'abatunzi. Mbega burya umuntu arashobora kuba entrepreneur kandi akasanzwe akorera abandi? Inyishu ni ego cyane, birashoboka. Benshi hariho abamaze kwiranda kubera baba bakorera abandi, bakabona yuko bisa nk'ibidakunda kubera ko umuntu yaguhaye akazi, entreprise yaguhaye akazi, bisa nkaho uyiha umwanya wawe wose. None kubera ko ukorera abandi waciye uyamanika, bisa nkaho ubona ko gutera imbere bidashoboka. Oya, birashoboka. Uti bigenda gute? Tugiye kuvuga ku bintu bishika 9 bishobora kugufasha gutangura igikorwa cyawe cyangwa gutanguza business yawe cyangwa gutangura entreprise yawe. Murazi ko indandazwa dufate ko ziri ku bwoko bubiri, hari kudandaza service hakaba no kudandaza produit. Okay, ubwa mbere rero iruhande y'akazi ufise ni ikihe kintu wumva ukora ugikunze kandi ukiryoherewe? Icyo kintu banza neza wiyumvire ni ikihe. Mbega akazi ukora urumva ukamaramo ubuzima bwawe bwose? Ni wasanga inyishu ari oya, none ni ikihe kintu wumva uja gukuramo ubuzima bwose ukiryoherewe? Cyangwa iyi ni imyaka wumva usigaje ugifite utuguvu wokora kumva uri kuragikora uryohewe? Ni ikihe? Icyo kintu kigeho neza. Hama kuri ako kazi k'abandi usanzwe ukora, panga umwanya wawe neza ku buryo utigera ubura umwanya uri libre. Hama burya igihe cyose hama hakaryo. Mugabo kenshi akaryo mu gifaransa ni opportunité. Ugiye izo opportunité kenshi zitwagwa na babandi zisanze biteguye. Rero izo opportunité ko zamaho naho kuyikwama witeguye. Akarorero nk'ubu mwicaye nk'ahantu muri babiri, hakaza nk'umuntu dufate atwara nka UNICEF, PAM cyangwa n'abandi, ati ndashaka umushoferi. Uwo mushoferi nimba ukorera 200,000, noneho ugiye baciye gutwara muri yo entreprise cyangwa iryo shira hamwe, azoca bahemba 5,000,000 ku kwezi. Mugabo ashaka ko muja kunyonga imodoka, uje ku mushoferi. Eske nimba utari warigeze wiga kunyonga imodoka, ubu nafise permis, umva ukajya ujya kaza kuba kawe? Nta na gato. Ariko nimba muri abo bantu babiri hariho umwe akwije ivyo bisabwa, afise permis akabaze no kunyonga umuduga, izo miliyoni nta kabuza aje kuzikorera. Bivuze ko akaryo tujuru kamagahura n'umuntu yiteguye. None wewe urafise ikintu kanaka muri wewe ubona gikeneye amafaranga, woca ukora hamwe uramuka uyarose, kirahari icyo kintu woca ukora gikeneye angahe? Yandike. Ubwa gatatu, iga gukoresha neza amafaranga usanzwe winjiza. Muri ayo usanzwe winjiza, iga kuyabikamwo make ashoboka. Nimba uhembwa sinzi otayayo uhembwa, ariko wiyaranje habemwo na makeya ubikamo. Nuko bigusaba yuko uca wiga kugabanya amadepense mu byo usanzwe yakoresha, iga kubigabanya parce que hariho make usanzwe ushaka kubika. Ubwa kane, analiza neza service canke produit wifuza kudandaza. Hamuca wiga kubikora gahoro gahoro. Muri kakanya usanzwe uronka, iki twakivuze neza kugira kabiri, ati ni wige kuronderamwe akanya utezwa kuba libre. Muri ako kanya rero aba ariko uca wiga gukora mu kintu cawe. Ubwa gatanu, akazi wari ufise ntugatesha agaciro. Donc ako kazi wari usanzwe ukora, aka niho kazotuma vy'ukuri uba mu entrepreneur wa nyawe. Kubera ko ntushobora kuba mu entrepreneur utafise ukuntu bayeho. Burya abantu benshi bananirirwa
nuko muri duke batanguje bifuza gusha baba muri utwo nyene. Oya, hariho hatezwa kubaho udufaranga two kugutunga n'udufaranga tw'umutahe. Ibyo ni bibiri kandi bitandukanye. Nico bituma ndakubwira nti akazi wari ufise ukomeze ugakore kandi ugakore neza, kubera ko niko kazogufacilite cyangwa kazokorohereza kugira ngo ushike kuri kandi kiwawe gakomere. Ubwa gatandatu, foroma rero umuntu ubona wohemba amahera makeya agufashe gukora ca kintu cawe igihe udahari akigukorere. Muri twa dufaranga duku savinga tumuhembe mu dufaranga dukeya abarabigukorera. Ubugirindwi ni igihe uzobona abantu bamenyereye iyo service yawe cyangwa ico kintu bakorera, uzuce usezera akazi uzi muri akaki wawe, kubera ko burya hariho abantu bakunda kuvuga ngo imbere kugira ibintu banze ugira abantu nibo bazokuzanira ibintu. Rero niba wabona abantu basigaye bahurumbira ikintu cyawe uri kuraba service cyangwa ni produit, cubanguka uze wiherere ico kintu umwanya wawe wose. Ubwo umunani ukwiye gucurondera mu partenaire c'est-à-dire mu actionnaire ashiramo umutahe cyangwa ikintu kinini uriye ko cyari kuba ikintu gitoya. Abantu benshi kumuringira iki kiganiro tuzogaruka ko hanyuma, abantu benshi barakunze kunanirwa hano hantu ku kintu cy'aba partenaire. Bagenzi, uno munsi nimba mubona ama entreprise manini yitirirwa umuntu kana kirashobora kumitirirwa bijya irimo aba actionnaire benshi. Izi banke zose niko bimeze, nta kintu na kimwe kijya gutera imbere. Uyu munsi dufate nimba muri ko munanyumviriza kuri YouTube, kuri Facebook. Ubwo rubuga rwa YouTube birazwi nubwo abasore babiri Larry Page na Sergey Brin n'abanyamerika, ariko harimo abandi banyamitahe benshi barenga n'ijana. Nico kimwe na Facebook ntabwo ari ya marke wenyene, oya, ariko ni wizwi ko parce que niwe yayishinze. Rero ikintu cy'aba actionnaire cyangwa aba partenaire no kwiga no kukimenyera. Izi za Brarudi zose zibaba barimo hehe na hehe baba barimo. Donc ni kimwe naco mu vyo umuntu agiye kuma entrepreneur akwirizwa kwiga. Ubwa nyuma, nta muntu n'umwe atera imbere atarinda. Shira ubwoba, rinduka, umva yuko n'umunsi utazo uri kuri kajya kazi wari waramenyereye amahera y'uko kwezi, nubwo utazo uri urinjiza y'amahera kujya wari usanzwe ubimenyereye, ntabwo uzocupfa. Ujye ukorera yarigeze nawe gutangura, nawe rinduka utangure. Turabakunda cyane, reka ndabashimire ku kanya mwafashe k'iminota 8 munkurikirana. Nizere ko ibi bishobora kubafasha. Nibyabafasha mukanyandikira ka message cyangwa muri commentaire muvuga ko byabafashije, biraza kontera intege yo kubandanya ndabategurira ibyigwa bitandukanye. Ibino vyigwa tugiye kuzohora tubikora rimwe ariko musanzwe mubizi ko keshi tuje kuri tele tukagendera abantu bagize réussite bakadusangiza izo experience zabo, cyane kubijanye n'iterambere. Twese tukiga ni gute twotera imbere, ni gute twotunga. Okay, murakoze cyane, mwari kumwe nawe Ndishanjuma. Bye bye.